uku niko umuririmbyi Bifisi on the floor yakiriwe ku kibuga c'indege aho kiri neza na neza mu gisagara ca Dubai, aho ubona yuko Bifisi yafashe indege cyangwa se rutemikirero ku munsi w'ejo hahise ku wa kane itariki 18 z'ukwezi kwa 12 2025, aho yagifashe neza mu masaha y'igitondo mbese imwerekeza mu gihugu ca Kenya Nairobi, ariho mbisi yaciye afatire yari afashe n'iyindi yacimukura Nairobi amaze ikamushikana mu gisagara cyangwa mu gihugu cyuze leta z'ubumwe z'abarabu muri Dubai. Rero aho agiye gutanga umunezero utagabanije, ni show aho yari maze imisi itunganijwe, mbese tubona ama affiche agiye atandukanye. Rero kuri wa 20 samedi cyangwa se ejo ku wa gatandatu niho agiye gutanga show muri ico gihugu nyene ca Dubai. Iyo show rero akaba ari show ya Night Fire Show. Night Fire Show niko yiswe, ikaba igiye kubera muri ico nyene gisagara ca Dubai, aho abamutumye ko ari umuririmbyi mugenzi we ari we Pablo Tiken. Mumenye yuko Pablo Tiken ari umuririmbyi akomeye, mbese anafise studio nyene hariya muri Dubai, aho nyene yavuze ati reka negereze abari Dubai abanyempano ntibaze barabura aho basohorera indirimbo. Rero ni igitaramo categuwe na Pablo Tiken wa muririmbye nkuko asanzwe ategura ico giteramo ciwe umwaka. So rero yatumiye Bifisi on the floor, aho Bifisi on the floor rero yamaze gushika ku kibuga c'indege yakiriwe neza cyane, aho yakiriwe n'abakobwa beza cyane, aho nyene ubona ko yakiriwe n'abantu benshi kandi bamunyotewe bamufitiye n'igishika cishi. Rero kuri ubu wa 20 Bifisi agiye kubaha umunezero utagabanije. Abantu muri Dubai murahawe ikaze kugira ngo muzobane nabo mu supporting Bifisi on the floor. Anabuja afise indirimbo ati wungutsiki ati nagutse yakaraturanga kukanyi bati none wungutsiki ati bundi baye ndi ati undi hanze none n'ibindi byinshi. Rero agiye kubaha umunezero bishaka ko mu mahafi. Hasta la vista, reka nabifuriza ibihe byiza. Amakuru yo kugenda atandukanye agenda akurikira tugenda tuyabaha ari kuri TWENGAKO TV. Kora subscribe gira tugize turabana buri munsi. Hasta la vista.